Muri urwo rugendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yagize kwihinguriro ry'igiterwa c'ikizinu riri ku mutumba wa Murayi ni muri komine ya Giheta intara ya Gitega ryitwa Sauveur yari kumwe n'ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi barutanguriye ahasanzwe hategurirwa imigina y'ibizinu mu nyuma bagendera ahari ibizinu vyeze bimaze no gusoromwa aho bamenyeshejwe ko iyo migina y'ibizinu imaze gutanga umwimbu utari muke kuko ngo ku munsi barabisoroma mu nyuma bagendera hari amamashini yumutsa mu kwanikira ibizinu bibisi imbere yo kubitekera neza mu ntumbero yo kubigurisha mu Burundi ndetse no mu makungu. Bavuye ngaho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari kumwe n'uyo mushitsi bagendeye mu nyuma yaho koperative y'abahoze ari abarondezi b'akazi bahurikiye mu mugambi witwa Projet Murayi bahisemwo kurima kugwiza no kwikenura biciye mu gitegwa c'ibizinu aho umwe muri bene iyo koperative Antoine Kimararungu avuga ko ihinguriro Sauveur ryabafashije mu kubaronsa imigina n'inyigisho none ubu ngo bageze ku ntambwe ishimishije mu kwiteza imbere. Rero akamaro idufitiye nukuri turashima. Akamaro nyamukuru nko ku ruhande rw'iwanje jewe ngaha nahashitse ndumusore bwabo ubu ndubatse mfise umuryango kandi nukuri sinidoga ibintu bimeze neza kuko ni gikorwa jewe nyene niyumvamwo mvuga nti uwo numwuga mu bisanzwe numwuga wiwanje kuko niyo ndiko ndabikora ndumva ndabinezererewe cyane gose. Bavuye ngaho bagendeye ishure Socle du Savoir ryo ku mutumba Matongo wo mu ntara ya Mwaro aho iryo shure rifashwe mu mugongo na Fondation Bonne Action umugira neza ndetse rikaba ryaronkejwe n'intebe z'abanyeshure bicarako n'igihugu c'Ubushinwa ishiramwe mpuzamakungu UNICEF hamwe na Fondation Bonne Action umugira neza. Aho nyene rero bagendeye inyubakwa zitari nke ziriko zirubakwa kuri iryo shure hakaba harimo izizokwakira abanyeshure bazokwiga baba mu ndaro biboneka neza ko mu misiza ya vuba iryo shure rizokwakira abanyeshure mu ndaro.